Habayeho umugabo yari afise abana 4. Umunsi umwe agira iciyumviro cyo kubarungika mu rugendo rwa kure ngo baje gutembera. Umwe wese yagiye mu gihe gitandukanye n'icya mugenzi wiwe. Umwe yagiye i Burayi mu gihe habakanye cyane hagurubura. Uwundi aja muri Sahara mu bugaragwa haba umusenyi n'izuba ryinshi. Uwundi aja Ngozi mu mvura nyinshi yo mu kwa kane. Uwundi nawe aja Bujumbura iciririko rirahera hahandi haba haraye haguye imvura biti igihungura bayi ikirere kimeze neza. Umwaka uheze abo bana bose bahuriye muhira kuri bonane ngo basangire umwaka mushasha. Se wabo abaza buri umwe ico yabonye. Uwagiye i Burayi mu gihe c'urubura avuga ati, iyi si ntimeze neza, yuzuye urubura kandi irakanye cyane n'ibiti vyayo n'ikirere cayo bisa nabi cyane. Iyi si n'ubufu nta kigenda cayo. Uwagiye muri Sahara arabihakana cyane ati, have. Iyi si ntiyuzuye urubura ahubwo yuzuye umusenyi. Irashushe cyane kandi nta n'ibiti biyibako. Hahora umuyaga mwinshi n'inyota ya buri kanya. Iyi si irenze kuba ubufu ahubwo n'umuriro. Uwagiye Ngozi nawe ati, iyi si mwese murayibeshera. Iyi si iragerageza kuba nziza. Ikibazo cayo nuko imvura ihora igwa. Ahantu hose ugasangana ivyondo gusa. Gukanya kwayo nibisanzwe no gushuha kwayo ntaco gutwaye. Ibiti vyayo ni birebire cyane kandi bihora bitonyanga amazi. Iyi si simbi cyane nkuko mubivuga ariko sina nziza cyane nanone. Uwanyuma umwe yaje Bujumbura nawe arabihakana ati, ahubwo mwe muhera he muvuga ko iyi si ari mbi. Iyi si irumutse neza hasi, irimo ibiti vyiza vyikoreye ivyamwa bitangaje. Iyi si ifise ubushuhe bugereranye bunogeye buri muntu. Ifise ikirere ciza n'akayaga gatangaje. Ifise amazi n'umusenyi ahabigenewe ku kiyaga ca Tanganyika. Ushaka kugendera ku isi yumutse cyangwa ukaja mu mazi ya Tanganyika ukajya umunyenga mu bwato. Ifise ifi zitangaje zitagira amahwa bita umukeke n'indagara zo gukoza uburobe. Ahubwo mwebwe muhera he muvuga ko iyi si ari mbi. Se wabo yabateze amatwi yumva umwe wese uko yabonye iyi si nuko ayisigura. Haza kugera igihe nawe afata ijambo arababwira ati, mwese urugendo mwakoze rwagenze neza. Kubera ko umwe wese yabonye igihe kimwe mu bihe 4 bigize iyi si. Umwe wese afise uko yayibonye anayisigura. Uko ikintu kimeze yaba umuntu canke iyi si ubimenya neza inyuma y'umwaka umaze kubona ibihe byose bigize ico kintu. Guca urubanza rwo mu rubura uba wirengagije ko hazobaho n'ubugaragwa. Uvuze ku bubi bwo mu mvura uburengeje amaso ku vyiza byo muci uri ku mazi kuri Tanganyika ujya umukeke wibereye mu bwato. Imbere yo kwica intege uvuga ngo urakenye ngo ntaco wo kwishoborera. Imbere yo kwanga kugira ivyo ugerageza uvuga ngo akazi karabuze. Imbere yo guhora ubona ko ibintu bidashoboka. Imbere yo guhora ubona ko vyose ari bibi. Banza urabe neza igihe urimo muri ibi bihe bigize isi. Ukore cyane witeze kandi wizeye ko bigiye kumera neza. Wizeye ko igihe urimo kigiye kuvaho hazi ikindi gihe ciza kuruta iki. Ntukemere umubabaro w'igihe kimwe mu bigize umwaka ngo cice burundu umunezero w'ibindi bihe bisigaye. Hora witera intege, hora ubona ko vyose bishoboka. Reka kwica intege no kuzica abandi. Mu nyuma uzobibona ubuzima bwawe bwamaze guhinduka bwabaye bwiza kuruta ubu. Ibu uzovyibuka kandi ndabizi uzontumira dusangire. Vyizere. Aha ni Iwacu Kumuhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derike. Wibuka ukore subscribe. Okay.